Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV, n'umwanya w'ayandi makuru agezweho tugiye kwibanda mu gisata ca politike. Reka rero imbere yuko tuyatangura tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, ugahone ku migwa mikuru yompi y'Uburundi, uw'ubudandaji hamwe n'uwa politike bari mu bice bitandukanye rero mu zindi ntara zigiye zitandukanye. Hari benshi rero tuzi ko badukurikira bari mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi, namwe turabaramutsa twibagiye n'abadukuye bari ku mugabane wa Afurika mudahwema kutwereka ko mudukurikira, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia hamwe n'Uburaya, namwe turabaramutsa ntimuze gucikwa n'aya makuru kandi tubakengurukire cane ko mubandanya gukurikira ivyo tubagezaho. Ni inkuru rero igezweho ivugwa cane mu gisata ca politike. Muri aya makuru muraza kumviriza ingene Yeremiya Minani, umukuru w'umugambwe witwa RDI, ngo yoba rero agiye gutahuka mu gihugu c'Uburundi, ndetse ngo amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ngo umukuru w'uwo mugambwe ariwe Yeremiya Minani niwe azohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Biri mu itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 mu mwaka wa 2024, itangazo bise ko ridasanzwe muri Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité Nationale. Kaza rero gukurikira birimwo kugira ngo mugire n'ico mubivuze ko yarishize ku mbuga ziwe, ndetse rikaba ryanatanzwe na Karine Dodine na yajejwe kumenyesha amakuru n'imigenderanire mu biro bikorero vy'umugambwe RDI. So bwa mbere rero havuzwe ko Yeremiya Minani ashaka gutahuka, harimwo n'abandi bagiye baravuga ko badashigikiye intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye harimo Alexis Nduhije na Leonidas Hatungimana ngo bo bashaka gutahuka, ariko bo bakaba barabinyomoje, ariko Yeremiya Minani we akaba abandanya abishikiriza ko. Ntuze rero gucikwa, jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Itangazo rero rivuga ritangura rigira riti: Repubulika y'u Burundi, Bureau politique du parti RDI, itangazo ridasanzwe igenekezo rya 10 mu mwaka wa 2024 ngo kwigenekezo rya 31 ntwarane uno mwaka intumbero nshasha y'umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi, wahoze wita Urunani rw'Abarundi banyuzwe n'intwaro ya Demokarasi RDB, ngo yarashizwe ahabona, aho umugambwe rero watangaje icese ko babanuye burundu n'ibikorwa n'imigambi vyose vyo kugarariza leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Kuva ico gihe haciye hatangura gushingwaho umushinge wotuma indongozi zose z'umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi ziri mu buhungiro zitahuka zikaja gutegura umugambwe kwitabira ibiringo vy'amatora vyose vyimirije. Iryo tangazo rikaba ribandanya rigira riti: mu kwezi kwa Ndamukiza uno mwaka nyene haciye hashigwaho umugwi ujejwe kwiga no gutunganya ukuntu umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi wo kwitabira amatora y'abashinga amateka y'umwaka uza hamwe n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027. Iryo tangazo rikabandanya rigira riti: igikorwa c'uwo mugwi giherutse rero kurangira, hashizweho intonde atakibanza z'abaziserukira umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi mu matora y'abashinga amateka umwaka uza hamwe no mu kibanza c'umukuru w'igihugu umwaka wa 2027. Mu matora rero ngo y'abashinga amateka yo mu mwaka uza, abantu 100 nibo bazoserukira umugambwe muri ayo matora. Muri abo rero 270 basanzwe bari mu gihugu hagati, 30 basigaye nabo bari mu buhungiro muri kino gihe. Iryo tangazo rikabandanya rigira riti: kuva umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi ushingwa mu mwaka wa 2010, ntiwigeze uhengeshanya kumenyesha ko utsinze amatora uzoca ufata urwego rw'inama nkenguzamateka kuko rudakenewe mu Burundi, maze amafaranga rusanzwe rukoresha agaca akoreshwa iyindi migambi
nkenerwa. Nico gituma rero ngo umugambwe Urunani rwa Demokarasi n'Ubumwe bw'Abarundi ata matora y'abashingamateka uzitabira kuko utsinze amatora urwo rwego ruzoca arufutwa. Ngo mu matora rero y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka 2027 umukuru w'umugambwe Yeremiya Minani ngo niwe azohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Kubw'ibiro bikuru vy'umugambwe RDI, Carine Dodine Nahayo ajejwe kumenyesha amakuru n'imigenderanire niwe yatanze iryo tangazo. Muri iryo uwo mugambwe rero wa Yeremiya Minani ni gutyo vyoba vyifashe. Mw'itangazo rero bashize ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi yo ku munsi w'ejo. Nawe rero gira ico ubivuzeko. Yandi makuru hari vyabaye ku munsi ejo kw'isaha 12 z'umugoroba mw'Ijabe. Rega bahazwe kumereza kamahiri. Hari nk'isaha rero 11 n'igice z'umugoroba kuri uyu wa 10 mu Kakaro 2024 hafi yaho bita ku Mutoyi muri quartier Jabe komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abo mufunga kiwani yariko bahenda umukozi wo mu nzu canke umuboyi akora muri ako karere ko arondera abakozi ajana gukorera mw'irohero aho bahemba agatubutse. Ati iminsi y'igisuma ni 40 maze muyaya yigeze kubikorera aranamwiba telefone yagiye amubona aca aramucakira. Abantu rero babibonye barashwa badutse bamwigeme yibwe telefone abiganira agira ati umunsi yaje adufata mu bitugu namukuranje n'umugenzi kandi tutanaziranye tubwira ko ahiga abakozi boheba akazi kahakumutoya akabajana gukorera mw'irohero kuri etage aho bahemba neza kubahora aronka 30 vy'amarundi ku kwezi bakazomuhemba 50 vy'amarundi. Nanje ati idiri yobiyo niko kutujana kw'isoko kw'Ijabe kw'ibutike tubwira ngo tumaye telefone yinjire kudusabira nimero ya bosi. Ijisho rero ryabaye iryo nagumye nsenga none arizanye. Niko kumufata rero bamubaza aho aba n'icamuzanye mw'Ijabe ababwira ko ari umuzamu kuri etage yo mw'irohero ko yari aje kuraba umugenzi we yari amubaza aho aba avuga ko atahazi neza. Bamusaba nimero ya telefone yiwe ngo amutelefone aze kwemeza ko amuzi nawe ntiyagira namba. Bagire ngo bamubaza impamvu yuzuye inkovu mu maso no mu maboko avuga ko nyonga ipikipiki niho rero bamaze kumusaba ibimuburanga basanga nta na kimwe agira. Yabatera n'amakinga batora amahiri barahondagura bamuhimvye bamushikiriza rero abajejwe umutekano. Abari bahari rero ikinyamakuru imbere caganije bakaba bavuga ko bamwe muri bo atari ubwa mbere bamufashe abikora ahubwo ko nabo yagerageje kubihisha urwo rwenge ariko biranga. Bagasaba rero abanyagisagara kutaja barumviriza bahita bose kuko harimwo abatekamitwe batagenzwa na kamwe. Mu bindi rero bivugwa nuko ngicikagurika ry'umuyagankuba mu Burundi rivuye ku busabikanya rigiye ngo guhagarara kuva ku munsi wa mbere itariki ya 15 mu Kakaro 2021 atacogorana bizomara imyaka nk'itatu. Vyashikirijwe rero kuri uyu wa 10 mu Kakaro 2024 na Martin Ndayizeye umuyobozi w'igisata c'amasoko n'ahangaguvu mu bushikiranganji. Ico gisata gitwarirwamwo hari mu kiganiro haye ikinyamakuru magazine Jembere. Muri ico kiganiro Ndayizeye akaba yaravuze ko ivyo bizoshoboka bivuye ku mashini zibiri z'urugomero rwa Kabuseze ruri ku ruzi Kaburanwa muri komine Murugwi y'intara ya Cibitoke. Bavuga ati izo mashini zibiri zizotangura gukora kuva ku munsi wa mbere maze zitanga umuyagankuba ungana na megawate 20. Ucizeye ko megawate 27 zivuye ku rusumo zikaba ari 47. Urundi ngo bukazomara imyaka 2 canke 3 ata muyagankuba ucitse bivuye ku kusabikanya. Ariko ngo uretse rero kusabikanya umuyagankuba ngo urashobora no kuja uracikagurika bivuye ku mpamvu zitandukanye nk'ubu. Kubwo rero abandanya bivuga timurazi ko ivyuma bidasezerana inyuma insinga n'ibindi bikoresho byinshi bitwara umuyagankuba Jideso birashaje kandi amazi yo mu rushana nayo muci ntashoboza komera gutanga umuyagankuba ku rugero rumwe n'ikindi. Kandi hari ibikorwa vy'igihugu usangiye umuhora nk'u Rwanda, Kenya na Uganda
bihungabanya umuyagankuba wacu. Ngo twabibutsa ko rero ivyo ubuyobozi bw'ico gisata bishikirije mu gihe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuwa gatandatu ruheshi 2024, umuyobozi wa Regideso Jean Robert Manigomba yari yishikirije ko iyo tariki nyene bari batanguye guha amamashini y'urwo rugomero ubushobozi bwo gutanga umuyagankuba. Yongera rero yizeza abarundi ko mu ndwi zibiri boba basezereye icikagurika ry'umuyagankuba ritavuye ku vyononekaye. Sibomana Emilienne umunyamabanga wo kw'ishure Kristo buri Gitega yarijejwe na sentare isubiramwo imanza ku masaha y'inyuma ya sasita yo kuri uyu wa 10 Mukakaro 2024. Umunyamabanga w'ishure Kristo ruri yo ku Mushasha i Gitega niho yamenyeshwa ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Gitega imweza ku caha co kwambika ibara. Sibomana rero akaba yahanishijwe umunyoro w'imyaka 5 n'ihadabu y'imiliyoni 5 na sentare nkuru ya Gitega. Nyuma yaho rero avugiye imbere y'umushikiranganji w'indero ko umuyobozi w'ishure agoba izo aragiye. Abanyamategeko rero bakaba bavuga kugira Sibomana Emilienne asohoke ibohero rikuru rya yari afungiyemwo ni Murantunge, kugira ngo asohoke ibohero. Umukuru wa sentare yafashe iyo ngingo rero yandikira n'umushikiranganji mukuru dushikiriza neza mukuru wa Gitega kugira ngo asore umutahe wo kumurekura kuri ico caha. Kandi abanyamategeko bavuga ko ugoje kunguruza ca mu bushikiranganji kuko kiri mu vyaha bito bita délit mineur. Ku kibazo rero c'uko zosubizwa mu kazi ngo birashoboka biciye mu ngingo y'umushikiranganji mu bushikiranganji kugira vyase bigaca rero mu mburano muri sentare ariyo cour administrative. Mu bindi rero mwamenye nuko abakenyezi bane n'abagabo 7 bagize umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutora amatora CEPI mu ntara nshasha ya Gitega berekanwe rero kuri uyu wa 10 kwezi kw'indwi 2024 n'umurwi Seni. Abagiye rero kurongora uwo murwi Imaniraho Joseph Cegera ciwe nawe Imanirakiza Ephraim aturuka mu ntara ya Karusi hamwe Nahazwe Vestine ashinzwe ibikoresho akaba aturuka mu ntara ya Muramvya. Ku bibazo byo kumenya intara abo bagize umurwi baturukamwo, Prosper Nahorwamiye mbere yo gushikiriza amavukiro yabo ashikiriza ko igihe haza umuzo wa demokarasi imvugo y'imvukira kwari ukugorora amakosa amwe yari yagiye aribonekeza mu ntwaro zahitiye, aho bavuga ko abanyabururi rero bakwiye igihugu cose. Koraniro zabaye ngo nuko n'abatari imvukira bashimwa mu vyo rero bakora, ugasanga umuganga umwigisha ashimirwa ibikorwa akora ariko hageze ko aba umuyobozi ukumva ngo simvukira. Prosper Nahorwamiye ivy'imvukira ngo bikwiye kwitonderwa kuko bikoreshejwe nabi ngo bizana kandi kantu umuntu haba akahagura itongo akubaka inzu kavyare naho vyoshika akaba atari imvukira ya Gitega. Ku makenga ya bamwe rero mu banyamigambwe bavuga ko uwo murwi mu ntara ya Gitega ugizwe hari n'abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Prosper Nahorwamiye akaba yishura agira ati ahubwo turawuhotoye kuko abaturuka muri uwo batarenga 3 muri 11. Rero ku kibazo c'uko ishengero Katolika ridaserukiwe muri uwo murwi, Prosper Nahorwamiye agashikiriza ko ubwiwe ari umukristo w'ishengero Katolika co kimwe n'icegera ciwe ndetse n'abandi. Izo nzego zikaba zitarafashije abari ngaho. Mu ntara ya Cibitoke bo hari bamwe bategwa n'amazi bariko baremeza habo rero baraye babakuye muri ca kinogo, umwe yapfuye abandi ari bazima. N'abagabo rero bashika kuri 15 nibo amazi menshi y'imvura yo kuwa 8 mu Mukakaro 2024 sanze mu kinogo mu gihe bariko barimba inzahabu ku mutumba Rutabo muri komine Mabayi. Bose rero bakaba barashoboye kubakora ariko umwe bamukoye yapfuye nk'uko userukira Croix Rouge mu ntara ya Cibitoke bimenyesheje. Nk'uko bishikirizwa nabo bari mu muryango utabara imbabare ngo babakuye mu kinogo bafise amagara make kubera ko buri mpwemu zikwiye. Umusozi rero wari wabomotse kubera ayo mazi. Abatabazi ngo barafashe rero mu kubarabura hanyuma rero bajanwa kw'ivuriro.
mu kubakorayo rero yaba abenegihugu ndetse n'abari mu muryango utabara imbabare basize hamwe inguvu. Croix Rouge rero igisata ca Cibitoke yatanze moteri imwe, abagenzi babo nabo bimba inzahabu bazana 4, zine Regides nayo irabakundira amatara ntiyacika. Abanyagihugu nabo rero bashiramwo ukuboko gutyo gukurayo ayo mazi, nabo rero baba barakuyeyo. Musitanteri wa komine Mabayi rero akamenyesha ko bakuyeyo ubuzima bumeze neza kandi basubiye mu ngo zabo, akanahamagarira kandi bimba inzahabu kubikora ku mugaragaro kandi habona ku murango kugira ngo birindire amasanganya. Aho ni mu gihe iryo sanganya ryabaye mw'ijoro ku masaha ashika 9. Tubakengurukire cyane rero ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibintu tuza kubagezaho amasaha ari imbere. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.